Chuti bakunze ibiganiro vy'inkino bica kuri Indundi TV kandi baramutse nongere kandi ndabaye ikaze bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasiba ko matubazana amakuru ashushe inkino cyane cyane kwa kinyo b'abarundi bakina hani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarorerezi abakinyi bakere mu Twitter aba legend n'abandi batandukanye amakuru tubafitiye nkuko mubizi rero buri mu mpera z'indwi twamatubashikiriza amakuru yabe yanditswe hano ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero namakuru hano namakuru rero y'inkino twamatubashikiriza rero hano ku rubuga rwacu rwa YouTube rwa Indundi TV rero dutanguriye ko rero ku nkuru yandise rero ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru ivuga ati Pacifique niyo ngabire yarayinjije ibisindo bibiri vyiwe mu mugwi mushasha n'umukinyi w'umusatirizi w'inamba mu rugamba Pacifique niyo ngabire yatanguye neza mu mugwi mushasha Valor Football Club wo muri Canada mu rukino rwa kivandimwe rwo guhitegurira higanwa ryo mu cicaro ca mbere muri Canada Tresor umugwi wa Valor FC waraye ukinye na Cavalry Football Club ubwo rukino rero rwarangiye Valor Football Club isanzwe ikinamwo Pacifique isinze Cavalry ibisindo bibiri kubusa iyo bisindo bibiri vyinjijwe n'uwo mukinyi w'inamba mu rugamba Pacifique niyo ngabire mwenya ko rero uwo mukinyi mu nkino zine z'inamba mu rugamba amaze gukina amaze gusinda ibisindo bibiri. Yindi nkuru yandiswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru ya manager w'inamba mu rugamba. Iyi nkuru yandiswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ivuga ati manager w'inamba mu rugamba Mutima Constantin mu burimyi ninyo kwitabira inkino zibiri za kivandimwe z'inamba mu rugamba hamwe na Indonesia. Manager w'inamba mu rugamba ari mu gihugu cy'u Burundi. Icatumwe rero manager w'inamba mu rugamba azanana n'abandi mu gihugu cy'u Burundi no kuza kuraba umurima wiwe uri ku mutumba wa Nyaruntana mu ntara ya Ngozi aho asanzwe avuka akaba yarashoboye kwifadikanya n'umugwi aho rafasha wa Nyaruntana City gusarura umurima w'ibigori ungana ni hegitari imwe yari yaharimye. Umugwi rero wa Nyaruntana City ukaba waboneyeho akage ko gushimira iyo ndongozi ukuntu ibakurikirana abakinyi nabo bakaba bamwemereye ko bazomufasha mu bikorwa vy'iterambere. Manager Mutima Constantin rero akaba yabwiye Indundi Sport yuka inyuma y'inkino n'uburimi atakubusiga inyuma kuko uburimi nta kubusiga inyuma kuko umurundi wese ategerezwa gushigikira icivugo ca leta nkozi leta mvyeyi. Iyindi nkuru yandiswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru ya tennis. Murazi neza yuko igihugu cacu c'u Burundi cakiri inkino za tennis zo ku rwego rw'isi ku ruhande rw'abigeme. Ni nkuru rero ubona yuko ni nkuru rero ivuga ati ni nkuru rero iryoshe mubona yuko ni nkuru kandi ibereye ijisho. Inkuru rero ikaba ivuga ati Sada Nahimana na Hosiane Kitambala baraye batsinzwe. Nurumva yuko na abantu bakinyi rero babiri b'abarundi kazi mu rukino rwabo rero rwaraye rwabuje na abanyamahanga bano bakinyi rero b'abarundi kazi baraye basinzwe. Inkino rero za tennis mwigana rero gabigeme zigitiriwe izina rya World Tennis Tour we 2025 zibandanya kuri Entente Sportive Bujumbura kuri uwa kabiri warayuheze igenekerezo rya kane ndamukiza umwaka wa 2023 wari umunsi ugira kabiri wizo nkino zitanguye. Abarundi kazi babiri aribo Nahimana Sada hamwe na Hosiane Kitambala bari mu mugu umwe barakinye n'umunya Ukraine hamwe n'umunye Romani. Abo rero naho abigeme bacu bari bashigikiwe n'abantu batari bake. Abo bigeme baraye basinzwe iseti zibiri kubusa mu gice ca kabiri bigenjeje neza kuko bari bafise imikino 4-6. Abo bigeme rero barundi kazi bakaba bafise urukino bakaba bafise urukino mu mugwi umwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza umwaka wa 2023. Murumva yuko rero abana bigeme rero baraye rero basinzwe naho baraye basinzwe ariko urabona ko ni byasivye yuko babandanya ihiganwa.
Iyindi nkuru rero yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero ni inkuru y'igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni inkuru rero yakubye president rero nuko rero iyi nkuru rero kavuga ingene imigwi yagiye irasindana. Turavye rero ingene imigwi yagiye irasindana nuko rero ngaha inkuru yanditse rero ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero nigana inkuru rero yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero ivuga ati kubdi president uko imigwi yasindanye mu gice ca 16 gishiri cyanyuma mu mpera zindwi yarayiheze igenekezo rya mbere n'ijya kabiri ndamukiza umwaka wa 2023 inkino z'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi zarabandanyije mu gice ca 16 gishiri cyanyuma uko imigwi yasindanye Bujumbura City yasinze Muzinga 3-2 Musongati isinda Lekroko 2-1 Kayanza United inganya na Garage Space ibisindo 2-2 ariko mu nyuma Kayanza United iza gusezererwa na Garage Space ku mapenalty 4-2 Burundi Sport Dynamique nayo isinda umugwi wa Express Gitega AS Express Gitega ibisindo 7-2 Atletico Niyoil nayo isinda umugwi wa Rugombo City igisindo kimwe Top Junior hariya imakamba isinda Burundi Parks ibisindo 4-2 Interstar isinda Buhumuza Intare Football Club igisindo kimwe kubusa Vitalo Football Club isinda New Force Academy ibisindo 2 kubusa Bumamuru Football Club isinda LLB Amasipiri ibisindo 2 kubusa Aigle Noir inganya na Buganda City ibisindo 2-2 ariko birangira umugwi wa Aigle Noir usinza ama penalty 6-5 Magara Young Boys isinda Tel Aviv ibisindo 3 kuri kimwe Rukinzo Football Club isinda Limir Domomba ibisindo 7-2 Olympique Star nayo ingana na Legend ibisindo 2-2 ariko mu nyuma uno mugwi wa Olympique Star uza gusinda ku ma penalty 5-4 Flambeau du Centre nayo inyagira umugwi wa Sororezo United ibisindo 4 kubusa Tigre Nord nayo itsinda Royal FC ibisindo 4-2 Message Ngozi nayo isinda Lelière ibisindo 2 kubusa. Ayo rero namakuru yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com. Iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com ni nkuru rero ivuga ati Limited Women's League ni Buja Queens rero umugwi wa Buja Queens rero usanzwe urongoye na kit manager w'umugwi sekira gihugu w'inamba mu rugamba ni woraye utahukanye igikombe cihiganwa ry'abigeme by'umwaka wa 2022 naga atatu uruno rukino rero impamvu rero uno mugwi wa Buja Queens rero waraye utahukanye igikombe ni nkuru yanditse rero ku rubuga rwacu rwa indundi.com ivuga yuko umugwi wa Buja Queens rero waraye watahukanye igikombe Limited Women's League cy'umwaka wa 2023 n'umugwi wa Buja Queens uje gutahukana igikombe cigana mu cicaro ca mbere cyabigeme citiriwe izina rya Limited Women's League cy'umwaka wa 2022 gushira umwaka wa 2023 aho ni nyuma yo gutsinda umugwi wa Bon Avenir ibisindo 4 kubusa bawusanze wabi muyinga. Ibirori byo gutanga imidari hamwe n'igikombe bikaba byari byitabiriwe n'urongo ishirame rw'umupira w'amaguru mu Burundi General de Brigade de Police Muyenge Alexandre umutambukanyi wiwe icigera cy'urongo ishirambwe ya Dimitel Mercade Nzofa barushe urongo igisata c'inkino cyabigeme Colonel de Police Kabura Eugenie hamwe n'abandi bubahwa abatandukanye. Ku rundi ruhande rero n'umugwi wa Fufila PF wanyagiye Le Lion ibisindo 6 kubusa 11 Etoile nawo nyene unyagira Rainbow ibisindo 6 ku ubusa. Iyindi nkuru yanditswe ku rubuga rwacu rwa indundi.com rero ni inkuru ivuga ati niyo nkuru Sandrine yarangije ihigana ryo muri Egypte ariwe afise ibisindo vyinshi kurusha abandi. Umurundi kazi niyo nkuru Sandrine yasinza yandisa amateka atawundi mukinyi w'umurundi kazi akina umupira w'amaguru amaze kwandika. Sandrine rero asanze akina mu mugwi wa Tutankhamun Football Club wo mu cicaro ca kabiri muri Egypte. Yarangije rero ihigana ryo ariwe afise ibisindo vyinshi kurusha abandi mu gihe yageze muri uwo mugwi abandi bamaze gukina inkino zigera kuri 8 ariko ivyo byose ni byamubujije ko kurangiza ihiganwa ariwe afata ikibanza ca mbere. Mu nkino 14 yakinye mu mugwi wa Tutankhamun Football Club yinjije ibisindo 19 mu nkino 14 yakinye mu mugwi wa Tutankhamun yinjije ibisindo 19 mu gihe umukikira Nora Khalid Mohamed akinira Pyramid Football Club yarangije afise ibisindo 16 mu nkino 22.
iyindi nkuru yanditse ku rubuga rwa indundi.com ni nkuru ivuga ati ni World Tennis Tour 2025 Sada Nahimana yaraye aronse yindi sinzi ya kabiri umwigeme w'umurundi kazi Nahimana Sada yaraye vitwayemo neza hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kane warayuheze igenekerezo ya gatandatu ndamukiza umwaka wa 2023 niho Nahimana Sada yatanu mu mitwe no mugiriki kazi Christophe Eleni aho yamusinze ku maseti aho yamusinze amaseti abiri kubusa mu kiganiro yarayahaye abandisi n'abamesha makuru Sada Nahimana yavuze yuko insinzi yaronse ayikesha abaje kumushigikira kuko bagoma bamutera intege mu gihe yasa nk'uwamaze kuruha kuri uyu wa gatanu rero igenekezo ryandwi ndamukiza umwaka wa 2023 Sada Nahimana aza gukina n'umubirigi kazi Tiltwist Girolami mu rukino rw'igice cya kane gishiri cyanyuma mumenya ko undi mukinyi ni w'umurundi kazi nivyagenze neza uyo nawe siundi ni Hosian Kitambala kuko yaraye asinzwe na Valeria wo muri Ukraine abona gusezerera kuri ayo mahiganwa muri ayo mahiganwa asinzwe amaseti abiri ku ubusa. Uburundi bwatakaje ibibanza bine ku rutonde rwa FIFA nkuko mubizi rero buri kwezi ishirame rw'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryamarisora urutonde rw'ingene ibihugu bisumbasumbana ibibanza ku isi bivanye n'ingene biba inkino zitandukanye. Igihugu cy'u Burundi rero cyatakaje ibibanza bine byose. Impamvu igihugu cy'u Burundi cyatakaje ibibanza ni inkino zibiri za kivandimwe zahuje inamba mu rugamba na Indonesia aho inamba mu rugamba zari mu kibanza cha 121 ziza gusindwa urukino rwa mbere na Indonesia ibisindo bitatu kuri kimwe zisubira kandi zinganyana n'umugwi wa Indonesia ibisindo bibiri kuri bibiri mugihe umugwi wa Indonesia usanzwe ufata kibanza cijana na 51 urumva ko Uburundi busanzwe bufata ikibanza cijana na 41 mu gihe Indonesia ifata ikibanza cijana na 51 urukino rwa mbere Uburundi bwasinzwe nko nabibejeje kubabwira bwasinzwe ibisindo bitatu kuri kimwe ubwa kabiri banganya n'umugwi wa Indonesia ibisindo bibiri ku bibiri. Uburundi rero bwari mu kibanza cha kijana na 21 muri kino gihe bwisanze mu kibanza kijana na 45 ibihugu twegeranye imbibe cyangwa ibihugu biri mu karere ka Sekafa tuvuge yuko ari Kongo kiri mu kibanza cha 70 Uganda mu kibanza cha 89 Kenya mu kibanza kijana na kabiri Tanzania mu kibanza kijana na 30 Uganda mu kibanza kijana na 35 Sudani du Sud mu kibanza change Sudani y'Epfo mu kibanza cijana na 63. Ni nkuru ya Primus League igano rya Primus League rero rigiye kubandanya nigana rero ubona yuko rigeze ku ndwi igera kuri indwi ya 24 ni higana rero ni nkuru ivuga ati igano rya Primus League rigiye kubandanya ku ndwi igera 24 inyuma y'inkino zibiri za kivandimwe zinamba mu rugamba na Indonesia igano ryo mu cicaro ca mbere mu Burundi Primus League zigiye kubandanya ku ndwi igera 22 na 4 ku ndwi igera 24 ku munsi wa gatandatu genekerezo rya munani ndamukiza umwaka wa 2023 isa 9 ku kibuga Gatwaro umugwi wa Vitalo Football Club uzokwakira umugwi wa Magara Young Boys isa 9 nyene ku kibuga Umuco Imuyinga umugwi wa Atletico Union uzokwakirwa n'umugwi wa Inter uzokwakira umugwi wa Intersa isa 9 nyene ku kibuga cha Peace Park Complex Stadium Ngurunziza umugwi wa Aigle Noir uzokwakira Top Junior ariko ku munsi w'Imana naho isa 9 ku kibuga Urunani mu Cibitoki umugwi wa Mbubamuru uzokwakira umugwi wa Tigre Noir isa 9 nyene ku kibuga Gatwaro mu Kayanza umugwi wa Kayanza United uzokwakira umugwi wa Burundi Sport Dynamic isa 9 ku kibuga Ingoma Igitega umugwi wa Musongati uzokwakira umugwi wa Rukinzo isa 9 ku kibuga Umuco Imuyinga umugwi wa Olympic Star uzokwakira umugwi wa Buja City ku kibuga isa 9 ku kibuga Urukundo umugwi wa Message Ngozi uzokwakira umwe mu migwi basanzwe basangiye academy imwe na sundi ni umugwi wa Flambeau du Centre n'urukino ruzoba rukomeye n'urukino ruzoba ari urukino rudasanzwe rero makuru rero tubafitiye yanditse ku rubuga rwacu rwa indundi.com reka rero ndabashimire mwese rero mwashoboye kudukurikirana muri benshi ndetse nkaboneraho nakargeho kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV. Hasta la vista.